yanje niremeza gase ubuzuyemo imigambi indongozi rero nshasha mu vyumve bamusitanteri buramatari abashinga amateka abagize inama ya komine mu vyumve ivyo mugiye gukora ni mwebwe mugiye kuja imbere abene gihugu mubereka umwunguma n'udahuma ndakurahiye ndicekaceka igizwe n'inkingi zitanu inkingi ya mbere ivyo leta ubwayo yiyemeje inkingi ya kabiri ni ugutunganya neza. None rero namwe bene gihugu nico ndabasaba kugamburuka gukora kuko ikintu kiteza imbere kindi no kumva no kumvira shikanya kushika vye amahoro twaraye tukikumva tutarakubona umwene gihugu wese yungutiki aho ubona twicaye mwiterambere vyagira wa muvyeyi ubereye ishaza muze tumurade perezida narishimiye Paris arafetisha yaje mu Burundi akomeza iterambere nawe inyenyeri yiwe ibereye ishaza. umwene gihugu yaraye ubusa umenye ko uri ndongozi ukwiye kora utaryamye kuko nikosa ryawe waramuhimirije ko ari wewe wari umuvyeyi wiwe mwumve igikorwa kigiye kubaranga ni wababura amatari uno munsi atakintu waho amaboko warurindiriye yuko uryohembwe uno munsi tangura werekane ko umuntu ashobora kwirondera kandi ari hatunga nta muntu numwe arya hembwe ashobora gutera imbere kuko uguma uri umusavyi uri umusezi utegereza kwironderera akantu kawe none rero Buramatari ubu nyene utangure hamwe wereka bene gihugu uti ngo ndabereka ingene babigira je nabegize birakunda ari ubworozi urashobora kubwira umwene gihugu uti nawe ufise agatogo gato ngira ndakwereke ubworozi budasaba hanini hariho ubworozi bw'inkwavu ntibusaba ahantu hanini hariho ubworozi bw'inzuki ntibusaba ahantu hanini hariho uburimyi bw'ibizinu ntibusaba ahantu hanini uyu rero ni waje kubarongora mu rugamba rwo kurwanya ubukene rugamba rw'iterambere ijambo rikwawe Buramatari. Twebwe turi kumwe n'abanyabuhumuza tuzogerageza kugendera mu ntumbero mwaduhaye tujane twese mu iterambere atawusigaye inyuma. Turifuza yuko ibuhumuza urugo rwose rwomenya yuko rufise igikorwa mu mbona kazoza y'igihugu cy'u Burundi. Ni inzira ndende twaciyemwo mugabo tugeze mu gihe cy'umwizero. Ni muri iyo ntumbero rero twagize intara zibe nini nini kugira ngo zishobore kurangura imigambi yazo kuko intara yose burya irafise akantu yisangije. Ubu intara yose twifuza yuko izokwama yifitiye ubushobozi bwo gutera imbere gukora ibikorwa by'iterambere. Amahera yahora akoresherezwa mu migwa mikuru amahera y'ubushikiranganje ubu dushaka yuko ubushikiranganje bwose buzokwerekana amahera azokora mu ntara iyo ariyo yose hanyuma buce bugena ubuyobozi buserukira ubwo bushikiranganje ubwo buyobozi bujejwe gushira mu ngiro iyo migambi y'ubushikiranganje bakoresheje amahera azwi bivuga yuko rero ingeri ntazigiye gutunganywa nuko hazoba
hariho ubuyobozi nta bushikiranganje namwe butazabwibona mu ntara. Buramatari ajejwe guhuza ibikorwa rero vy'ibisata vyose vy'igihugu bikorera mu ntara. Murumva yuko agiye gukora igikorwa kitoroshe. Agiye gukora igikorwa kitoroshe kuko kare ivyo bisata vyahura umenga bikorera mu bushikiranganje kandi biri mu ntara hagati, umwaka ugahera atanakimwe ashobora kwerekana bakoze. Mugubu kubera ibisata by'igihugu bizaba biri mu ntara, turizeye neza yuko bazokora neza. Ni muri yo ntumbero mbere n'abashinga amateka twumvikanye ko tugiye natwe kwisuganya tugakora ukundi gushasha. Abashinga amateka bo mu ntara bategerezwa kuba bagize komite y'iterambere ry'intara kugira ngo bakurikirane ko ibisata byose by'igihugu biriko birakora neza mu ntara yabo. Ivyo nitwabishika ko turizeye neza yuko iterambere ritazoteba kuko imigambi izoba yigirwa mu ntara ikongera igakorerwa mu ntara. Mbere ntanguye kubakeza mwebwe abanyabuhumuza kuko mwahabonye kare kubona mwaramaze kugira igitabo cy'imigambi y'iterambere mu ntara. Iyo niyo mbona kazoza. Ni mbona kazoza kuko mutabona iyo muja ntimucererwa kandi ntimusiba, aho mushitse habari aho nyene. None rero ko mwamaze kutunga ico gitabo no kuvuga murabona iyo muja ubu mukabona n'ingene muzohashika. Buramatari rero azoba yorohewe kuko inzira mwamaze kuyica. Ubu rero ni mwicare hamwe mutangure kwiyumvira ingene muhashika, mugende ku muvuduko umeze gute kuko iterambere n'abene gihugu. Kurya nje niremetsa gase ubuzuyemo imigambi yo gushitsa Uburundi mu majambere. Reka kujuragirika, reka kugenza umutwe nguruyuzi, menye iyo mbona kazoza igihugu cifashe hanyuma giteye imbere. Iyo mbona kazoza irakomeye ndakurahiye ndijegajega igizwe n'inkingi zitanu. Inkingi ya mbere ivyo leta ubwayo yiyemeje. Inkingi ya kabiri n'ugutunganya neza ivy'ubutunzi bw'igihugu. Abanezerejwe nuko inkingi ya gatatu tuje gutanguza icese ibikorwa vya komine. Ikomine novuga yuko ari irembo ry'ubutunzi bw'i Burundi. Nagira ntangure rero gukeza nkeza indongozi zose zarazizewe n'abene gihugu kuva ku ntara gushika no ku mitumba. Nkeze mwebwe bene gihugu bimuyinga. Sitanteri mushasha wanyu ni mushasha kuko yiyubuye, ahubwo mwarahavuye muramwagurira akarere. Ikomine ya Muyinga ubu yabaye ikomine yagutse, ikomine irose ibikorwa vyinshi. Burya ufise icakora ni wabahiriwe, utagira icakora burya abari mu ngorane. None ikomine mwarahejeje murayubaka neza, none ayandi makomine yose nayo mwafadikanije mushira hamwe kugira ngo muyubake. Mbere n'akaryo ukeza bamusitanteri bahora barongoye amakomine agize ikomine ya Muyinga cane cane. Mwarakoze dufata urugendo rumwe, none aho dushitse ivyamwa nibinyene dutanguye kwamura. Iyo mbona kazoza irakomeye ndakurahiye ndijegajega igizwe n'inkingi zitanu. Imbono burya nico kintu ca mbere niwo mutahe ukomeye. Uri kuja hehe?
wowe utarashikayo winanate ushikeyo. Ushikayo gute? Ushikayo ukoze ukagwiza umwimbu hanyuma ugashora. Udafise ico ushora ntuzohashika. Umwe wese rero narondere ico ashora. N'udafise itongo yorima ngo ashore, aho iwanyu mufise nibakwe huzuye ubutare. None rero namwe bene gihugu nico ndabasaba kugamburuka gukora, kuko ikintu kiteza imbere kindi no kumva no kumvira. Agira nkebure mwebwe murongoye amashirahamwe atandukanye, yaba amashengero cyangwa amashirahamwe y'iterambere, namwe murafisa abo murongoye, ndabasavye mubakarorero muri abo murongoye, mubereke inzira bafata. Ni waba uri patiri mukuru wa paruwase, ndagusavye yuko ijya mihari yose yo mw'iparuwase woyihindura ikaba imihari ifise ukwemera ikongera ikagira iterambere, kuko no mw'ijambo ry'Imana muze murigisha ijya mirongo. Hariho abantu baneguye abarundi w'ingene bameze muri iyo myaka yahera, sabubu ngo bafashe ngo 200 gusa ya Bibiliya, ngo umwe ngo uvuga ngo umuntu ntatungwa n'indya gusa, ngo n'uwundi uvuga ngo nimusabe muzoronka. Abantu baca baricara ngo umuntu ntatungwa n'indya gusa, ngo bazosaba bazoronka. Mugabo abandi baziterambere bavuze bati usivye gukora no kurya nturye. Tambuka yaragasa, reka kugenda bigura indege irigisa mu bihumbi 2040. Uburundi bubi igihugu cifashe ibi. Tambuka yaragasa, reka kugenda bigura indege irigisa mu bihumbi 2040. Uburundi bubi igihugu cifashe ibi. Tambuka. Ubumwe nico kimenyetso cya mbere kigira iterambere. Umuganga arakeneye umurimyi, umurimyi nawe agakenera muganga. Iyo umuganga ari kuvura, ariko avura ubugwaye, mugabo nawe araza gufungura niyataha. Nuvuga ko muganga arakeneye wa murimyi. Mwigisha ariko yigisha abana b'umuvyeyi ari kuvura, uwavura nawe ariko avura uwundi mwigisha. Umwigisha ariko yigisha umwana, umuvyeyi wiwe nawe ari kurima. Umwigisha arakeneye umurimyi. Umurimyi arakeneye kubaka akazu, arakeneye umufundi. Umufundi ariko arubaka ntaba ariko ararima, mugara arakeneye gufungura. Bisigura yuko twese turi magiriranire. Nico gituma mw'ijambo ry'Imana bavuga bati umwe wese nabone mugenzi we nk'uko afise ico amurushije yomufasha. Ngaho ikiremba murabizi, iterambere ryarahagaze kubera gusa hari ubusimbira hamwe. None raba ubunyene mwebwe muriko muritunganiriza imigambi kubera mwagiye inama mukagira ubumwe. Naganda abwire rero muri inzira turimwo ntihagiye numwe yigaya. Aha nta numwe adashoboye. Ntihagiye numwe yigaya ngo ntashoboye. Turi ku rugendo rero. Turi ku rugendo tufise umutahe. Dufise umutahe kuko turabona iyo tuja. Burya umuntu atabona yaje atagira yaja, ubwa mbere ntaceregwa. Ahashitse hose habaraho. Ntazimira. Yozimira gutatagira yaja. Muga nk'ubu udubaze kugira imbona kazoza y'u Burundi. Umuryango wose uteza kuvuga uti jenzo bameze gute mu mwaka wa 2040. Nzo bameze uku. Inzira ijayo niyihe? Niyi no gukora, kurima, korora, gukoresha iritunga kama Imana yaduhaye. Niyo nzira ijayo. Rero mwese abene gihugu bo ngaha ikiremba, mubanze mwumve neza ko umwe wese ku giti ciwe ijya mbona kazoza nagira imbona kazoza yiwe.
ndongozi rero shasha ubu mumenye ko muje mutari za ndongozi za kera, muje muri ndongozi mboneza zerekana neza inzira tujana turora kwiterambere n'ibikorwa dutegereza gukora kugira ngo dushike. Ivyo nivyo musitanteri ahamagariwe. turabahaye ikaze muri no ntara nziza yacu ya Butanyerera no mwishira hamwe Ibikorwa Burundi. Sanzwe jewe njejwe gukurikirana ibikorwa bijanye n'ivyivoka mu karere Ibikorwa kirakoreramo. Muri ko rero harimo Butanyerera. Kubijanye na Ibikorwa Burundi nishira hamwe yumvise umugambi ukomeye mwiza rirawutunganya, byabaye imboneza mu gutunganya umugambi neza wivoka. Hanyuma tukaba tunashimira cyane gose umugambwe uri ku butegetsi wo wazanye iyo mbono, hanyuma ugaca umenyesha abo bakorana bose, abakorera muri uwo mugambwe bose mu makomine, uhera mu ntara no makomine, mu nzego zose no mazone ku bitumba. Kubw'ivyo rero harimo nyakubahwa musitanteri wacu wa komine Kiremba, nkuko neje kumudushikiriza, mwakoze cyane. Nawe yakoze ibishoboka byose kugira ngo ahimirize igisata civoka naco kije imbere. Yatubereye urumuri rudasanzwe mu bihe komine yacu yari yifashe nabi, hanyuma birakunda yuko atwera umuhuza. Duca tuja rero mu gisata civoka, aratumurikira, duca tutangura kuraba ibitara muri mo komine yacu ya Kiremba byinshi byari byarononekaye. Hanyuma muri ivyo bitara byari byarononekaye hari harimwo ibitara byari byaratunganijwe ku ntwaro ya nyakwigendera umuhisi. Hanyuma bari barateye amavoka ariyo ari ngaha muri kitara turimo. Hanyuma inyuma yaho ntibyakurikiranwa neza nkuko byari bisabwa. Hanyuma rero tugiwe imbere nawe nyakubahwa musitanteri ciye atubwira uko dukwiye kubigenza. Hanyuma duca turabikora rero. Jewe ncamba umwe mu mboneza zibananye zifasha zihimiriza. Ariho rero ngaha twaciye dukora igikorwa cyo gutema ibiti byari byaramaze gupfa, byari byatanguye kononekara bigira bipfe burundu. Hanyuma duca tutangura kubitunganya, tubishirako ibindi mivyaro bimaze kunaga. Ko twemereye turashobora kubandanya tubereka n'ibindi bikurikira. Cyubahiro ubina Kiremba nk'usanzwe havuka, ariko kandi naciye ngirwa n'amahirwe, ndizerwa cyane na Ibikorwa Burundi. Hanyuma incandungikwa mu gihugu cy'Ubushinwa kwagura inyigisho n'ivyigwa, n'insanzwe ndiko ndafashamo mugabo ncana n'ibindi byinshi. Harimo ivyigwa bijanye no gushora ivyimburwa byose biva mu burimyi bw'igihugu cy'u Burundi tushora mu mahanga. Hanyuma kandi turigishwa n'ukuntu tuzobikurikirana neza kugira ngo igihugu cyacu cyose cy'u Burundi nkuko cyanyize kikandwika muri ivyo bikorwa tuze tugere kure mu nyigisho no mu gukora neza kugira ngo twimbure byinshi. Reka kugenda bigura indege irigisa mu bihumbi 2040 mu Burundi bubi igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere. Kibonobono iti naho ushaka kwegeranya ikibazo. Kibonobono naho kwegeranya ari gorane gataba. Murakoze. Kibonobono cyegeranije gishobora guhema. Ariko iyo wagiteye nkuko niho sawa kurabona kiri ku metero 3 nibyo nabonye, nibyo nize mu Bugande niho bakunda kubirima, naho nabikuye bari ku metero 3. Rero biba bishakirwa ko bihema bikwege n'umuyaga.
niyo ituma rero ubona bitandukanye ariko birateba burya ubu bizokura bizana ibishami byegeranye uzosanga bifatanye ngaho none ubu bwoko mbonye ubu niho nabona je maze kubona hari ubu bwoko hariho ubundi mwe ndakubwiye uzubona nyene cyo nyene cishamikira aho nyene hariho n'ikindi kibigiti kinini kivyibuha kazana igiti kigaragara byose nico kimwe canke kivuga amavuta nako aricyo kiba kinini ikiburya no kubera kigitangura kumera bagiteye vuba ubu nicyamara gukura kitanguye kuzana ibishami kiruzuba runini ibi nibyo je kubizana kuri programme bwa mbere nanabizanye kugira ngo tubikoremo inzego z'ibitoki urumva ko biba binini hanyuma rero kigira kabiri bivemwo umwavu biragira umwavu bigafata rero n'ibikoko bivuye hirya no hino ko jewe burya ndabitera ku mpera y'amatongo kugira ngo bice bikingire ibiterwa birimo hagati kugira ibikoko ntibishobore kuzamo rero bijya bito nta n'amavuta bishobora kuvamo kuko biba ari bito kandi nta nguvu bigira buba buto nyene urumva rero ko bidashobora kuvamo amavuta menshi kugenda bigura intege irigisa mu bihumbi 2040. Leo ndi umukozi w'Imana korana Igiriza Emmanuel mu Burundi nitwa Daniel Johnson kandi maze imyaka 10 mba mu Gisuru aha mu Ntare ya Buhumuza kandi yego nkuko navuze ni umukozi w'Imana ndakunda ibikorwa by'ishengero ariko kandi impande y'ivyo mfise ibintu by'ishure by'abaragi kandi mu gushigikira ico shuri y'abaragi dufisemo abanyeshure 300 turafise imigambi itandukanye yo kurima no korora rero imwe muri ivyo imigambi dufise niho turi rero ni umugambi wo korora amafi ariko kandi muri ivyo byo korora amafi turarima mu mazi y'amafi nyene turakoresha amase y'amafi kugira ngo tugaburire ibitegwa biri ngaha inyuma yanje rero ni projet ya ikoresha rero hari amazi aguma azunguruka muri iyo system arahera ku mafi ikigenda kuri filtre ikigenda ku bitegwa kugira ngo igaburire ibyo bitegwa turarima ibintu bitandukanye kuko mu bisanzwe kibazo kimwe abarimi benshi bagira ni gushikana imborea ku bitegwa rero muri iyo systeme imizi z'ibitegwa ziguma zironka imborea umwanya wose zigome zironka amazi umwanya wose kuko turarima ata ivu irimo ibi bitegwa biragoma hejuru y'amazi imizi zirainjira musi mu mazi nyene zirakwega ivyo byose bikeneye rero ni ubuhinga kenshi bakoresha muri Israeli no muri Amerika hamwe yo kurima rero ni umugambi umwe mu bindi dukora turafise n'imirima nini y'ikawa turarima n'ibigazi turafise ibigazi birenga 1000 turafise ikawa zirenga 3000 kuko turafise imirima ya mananasi manini zirimo ananasi nyinshi cyane zirarenga 1010 turafise imigambi itandukanye nk'ivyo ariko cyane ni gushigikira ryashure kuko yashure y'abaragi ni Ecofo efata turafise abanyeshuri 300 kandi turabagaburira ni interna kandi urumva rero na benshi muri abo bana ni abantu baba mu Kumoso kandi byanteye ikigongo nico gituma twabitanguje nico gituma turabazana kugira ngo tubafashe kuko abo bana banteye ikigongo cyane igihe nabonye ntibashobora kuvugana n'umuntu nta rurimi bafise nta kuntu kuyaga n'abandi turabigisha rero amasinye hanyuma baratangura kwiga nk'abandi bana ubu rero tugeze mu mwaka w'indwi turagoma tuduga buri mwaka kwishure kandi bariga neza bariga mu systeme ya leta nyene kandi kenshi mu bibazo bakora nk'abandi banyeshure basanzwe turakora neza mu bibazo hari igihe turi ishure rya mbere mu Gisuru biravana ariko kenshi turi ishure rya mbere mu bandi
kandi barakora ikibazo nyene nk'abandi bavyumva yego kandi benshi barafise ubwenge rero ni umugisha turashimira Imana ku bikorwa Imana yaduhaye si ibintu jewe niyumviriye ahubwo ni Imana niyo yabikoze tazi hari murongo muri Efeso 2:10 ivuga ngo turi ibyaremwe vya Kristo yaturemye muri Kristo dukora ibikorwa vyiza tubigenderemo izo Imana yateguye kera rero jewe nabonye ivyo bikorwa ni ibikorwa Imana yateguye kera ndabigenderemo niko ndagerageza kuba umwizigirwa rero kuri ibyo Imana yampaye gukora turiko turacari mu bintu byo gupima ibitego bitandukanye kuko iyi projet ntiramara umwaka yamaze umwaka umwe urumva rero turacari mu maesema kubipima ibintu bitandukanye kwa kare twarapimye amashu twasanze ziratangura neza ariko inyuma ziragira ingorane ariko twasanze tomate ziratanga umwimbu ushimishije kenshi ariko hari igihe ingware irashobora kuza ariko kenshi ziratanga imyimbu mwiza ama concombre ziramera neza hari biharage turima ziramera neza hari salade turima ziramera neza biravana sinzi ko mabonye turiko turagura tarubatse indi hangere ngaha kugomba rero kwagura aho turima kuvuga rero ni projet ikiragenda neza ariko turiko turaraba ibikunda neza cyane muri iyo projet yego ariko turamaze kubona bimwe birakunda neza kweli tugiri imboneza zitumurikire natwe tuzikurikire turi kumwe birashoboka nta kibuza tuzoshika tambuka nuko nyene bizobiraza rero uca twigitambara amashimwe Nicubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi yakoranije inzego zigize inyabune ku mugwa mukuru w'Ibuhumuza mu nama asanzwe arongora uko amezi 3 aciye mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene ubutegetsi bw'igihugu bwifashe afatiye rero ku vyegeranyo vyatanzwe nizo nzego zigize inyabune Nicubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi yabakeje kuko bigaragara cyane yuko ubutegetsi bw'igihugu bwamaze gushinga imizi ivyo rero akabivuga afatiye kuko izo nzego akaba ari zine ahanini zihagarariye amategeko y'igihugu ni kuvuga urwego rwo kwivuna abansi urwego rw'umutekano urwego rw'ubutungane be n'abajejwe intwaro bose bari kumwe akaba aribo bagize inyabune rero vyagaragaye yuko koko Burundi bugeze ku ntambwe ishimishije kuko umurundi ahari hose atekaniwe yumva yuko atuje kuko nigiye habaye inkozi y'ikibi irakurikiranwa igahanwa hisunze amategeko umukuru w'igihugu c'u Burundi rero iyo nama yararongoye yabahamagariye kugira intambwe ikurikira imyaka iheze yari imyaka yari imaze igihugu gishira inguvu nyinshi cyane kugira amahoro n'umutekano bisasagare ariko no munsi biragaragara yuko igihugu kigeze ku ntambwe nziza hageze rero yuko bagira iyindi ntambuko ni kuvuga kugwana intambara y'ubutunzi yabateye intege rero yuko bobandanya bakorana bafatana mu mugongo bakorana muri iyo nyabune kugira ngo bagwanye umwansi wese yoza ahungabanya ubutunzi bw'igihugu cane biciye muri rwa rudandazwa rwa magendo canke mu bakoresha ubwenge kugira ngo biba abantu ivyo twokwita escroquerie eka n'ubugizi bwa nabi biciye cane mu kuvyerekeye ubutunzi bw'igihugu canke abanka yuko hagira ubutunzi bwijira mu kigega c'igihugu eka n'ibindi kuko iyo ntambara bigaragara yuko itaboneka ku maso y'abantu hari abantu bakoresha urugeri cane kugira ngo igihugu c'u Burundi ntigitere imbere rero yabakeje ariko aranabatera intege aho yongeye kubasaba yuko bobandanya bahagararira amategeko y'igihugu kugira ngo Uburundi bushike kuri yambona kazoza y'igihugu cishira kikizana mu 2040 igihugu giteye imbere mu 2060 kare n'akaryo rero ko kubatera intege no kubarya kara eka n'abarundi bose kugira ngo bagume barikanuye
kuko igihe cyo kubaka iterambere ry'igihugu c'u Burundi umwansi nawe ahindura umukenyuro azana novuga ntibigwanisho kugira ngo biza bihungabanya utunzi bw'umwene gihugu ahanini nkuko nabivuze biciye mu mayeri yo kubesha n'ibindi vyinshi canke ikintu cose coza gitevya yambona kazoza nakaryo rero ko gutera n'intege akamo abarundi bose yuko babandanya nabo barikanuye bahagaze nizo nzego zose ziri hafi y'abene igihugu bagakorana mu nyabune kugira ngo Burundi bwogorore kuri ryaterambere yabaye none nakaryo gukereza abajejwe intwaro cane kuko benshi bagiye mu mabanga vuba aho yibukije yuko afatiye ingene intwaro itunganije no munsi ubutegetsi bw'igihugu bugiye gukomera cane mu ntara kuko ari bwo butegetsi uzoba bwegereye cane abene igihugu gutyo umwene gihugu yumve yuko akingiwe ahari mu kibano afise inzego zijejwe intwaro umutekano ubutungane eka no kwivuna abansi zimukingiye kandi zihagarariye amategeko atuma aroranirwa. Uzuyemo imigambi yo gushitsa Uburundi mu majambere reka kujuragirika reka kugenza umutwe nguruyuzi menya iyo mbona kazoza igihugu cifashe hanyuma giteye imbere iyo mbona kazoza irakomeye yenda kurahiye nticekaceka igizwe n'inkingi zitanu inkingi ya mbere ivyo leta ubwayo yiyemeje inkingi ya kabiri ni ugutunganya neza ivy'ubutunzi bw'igihugu inkingi ya gatatu kurondera ineza ya bose nk'uko ijambo rigatungana inkingi igira kane gukingira ibidukikije n'itunga kamarirama igira gatanu no gufashanya bimeze neza no kwikaba ingingo tugira amahoro tambuka yaragasa reka kugenda bigura intege irigisa mu bihumbi 2040 Uburundi bubi igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere amahangiro y'imbona kazoza ni 2022 akaba mu bisata vyose bigize ubuzima bw'igihugu sino yavugira ngaha nunge mumbu